Kira jenyene epfa twese ubu mumbona mvuye kuri Kotebo naguzi Kotebo waguze isoko yose oya si isoko ni igitenga ca Kotebo warubatse narubatse nafisa agashambreti kamwe sivyo urafise umuryango gusa kandi si wimbaho ni wicuma kandi umuntu ariko arakubaza sivyo wishura akuje wishura bay makashe mubaze mapesa ivyo ashaka ndamwishura muretegira kayo wawe warafise n'inzu wewe nane runo pete je ndafise inzu ndafise familia meze neza mbayo bulbul umuzi umeze wo kwinjira yo uvuga amapesa rero n'umudemu rero avuze ngo iki umuntu ayinjije nishobora kwinjira imbugita waruvuze mu njyana niki nzomugirira ndamuyiba umbiriza none wewe kumutubaza wofise iki jewe ndafise umugore n'umugabo ndafise umugore afise umuhungu ntabwo kujya kwezi abahugu bakurirako uramutuze aranus amusugute ncheribuka uri inyuma imbere cyangwa inyuma yewe navuze ukwezi none wewe wavuze ufise umugore n'umugabo none bise biboneka yuko umugore by'umugabo afise n'umugabo agatanga ibyo afise keskirepeti piyo ni muranahura mwese muri bivagundu je navuze uko ndafise umugore ndise n'umwana afise umwana w'umuhungu sanafise umugabo none muranahura je abirekere tubireke nuko kabisa ndababwira ikintu ndabona ejo kumugoroba nagiye kuri botike ngiye kugura umukate cyangwa umukate umwe uwo mukate maze kuwushikana muhira nasanze unuka kandi uboze ndaruka rero kuvuga je ndaruka rero toka kwadirisi ibyo byose ndikoro je ndaruka jewe wibuka mama wawe rero ingene yari ndura mu buyenzi yarayingiza abahungije njye nabazana ngaha bakamukubita sereso utuze mama none byari none byo ndinda kwere kama moyo ko nacheka kweli warize kweli warize kweli wewe sinarize je sinarize warize ahubwo nanize Nishumuntu kandi uweshumuntu ariko